Mana data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, ndasenga kubwo uyu mwene data ugiye kumva ijambo riramwubaka kandi riramukomeza ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracariho ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracari ivyizigiro ko ndwara wayikira, haracariho ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bagezeho. Imana yacu nirobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Utarapfa shuti yanje ntiwihebure. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tuje dufata umwanya wo gusenga kubw'abantu bagwaye, kubw'abantu bafise imitwaro itandukanye. Zaburi ya 34 umurongo wa 7 haravuga ngo umumarayika uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Imana ihabwa icubahiro. Turaganira ku ijambo rifise teme ivuga ngo kurokogwa n'Imana. Kurokogwa ni nk'ikintu ni nk'umuntu aba ari mu kibazo runaka maze akakivanwamo. Kurokogwa ni nk'umuntu aba ari ahantu runaka, dufatika ahantu habaye umuriro ariko muri uwo muriro akabasha kukugwamo. Dufatika ari umuntu aguye mu kibazo runaka ariko ako kanya aguye muri ico kibazo hakaboneka umuntu amukura muri ico kibazo. Par exemple baragufashe nk'abapolisi bakwagirije ibintu runaka kandi baragutwaye, kumbure n'itonga rirahari, kumbure ni ibintu bigaragara ariko hakaboneka umuntu ahitaza agaca gukura mu maboko yabo. Uwo muntu agizene arakurokoye. Birashoboka ko uri nko mu madeni bashaka kuja gufunga mbwa hakaboneka umuntu agahita girane yishura mu madeni yawe. Uwo muntu agizene arakurokoye. Mwariko murashwana n'umugabo haragiye kuba divorce, kumbura umwe ntiyabishaka, uwo aciyasiruka umuntu aciyabumvikanisha, uwo muntu agizene arabarokoye. Bibiri tubwiye rero ngo ari marayika w'Imana asagaje impande zose z'abubaha Imana. Abubaha Imana ni bande? Abubaha Imana n'abantu bizera Kristo, n'abantu bizera Kristo bakizera igikorwa Yesu yakoze. Abubaha Imana n'abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Abubaha Imana ni bande? N'abantu bitandukanije n'icyaha. Abubaha Imana ni bande? N'abantu bizera Imana, kwizera kwabo gutari mu bantu, gutari ku bintu ariko kuri ku Mana. Abubaha Imana ni bande? N'abantu basenga Imana uko bukeye uko bwije. Abubaha Imana ni bande? N'abantu buzuye Imana, n'abantu Imana yuzuye mu buzima bwabo, badatekereza ivyabo ahubwo batekereza ivy'ubwami bw'Imana. Birivuze ngo marayika w'Imana rero ari ahantu hose hari umuntu yubaha Imana, marayika w'Imana niho yibereye. Nta kibazo na kimwe wagwamo atakurokoramo. Marayika w'Imana rero ashobora no gukorera mu bantu runaka, ashobora gukoresha ibintu runaka kugira ngo bikunde atabare ubuzima bwawe. Mu isezerano rya kera cyanke kera Imana yararungika abamarayika hano kwisi, bakaza bambaye umubiri, bakaza mu bantu, rimwe na rimwe bakaza no kurya, no mu isoko bakaba bahari. N'ubu ntabwo birahera, n'ubu barahari. Harabo duhura nabo mwibarabara, abo mwicara nabo muri bisi, ukibaza ngo umuntu asanzwe mwicaranye ariko wicaranye na marayika. Ariko ijambo ritubwiye ngo ari impande zose kugira ngo abashe kurokora abubaha Imana. Sinzi ikibazo urimo ariko ari marayika w'Imana arahi iruhande yawe, agira rokore ubuzima bwawe, agira kure mu kibazo wari urimo, agira gukure mu kibazo wari urimo. Hari marayika w'Imana ari aho hantu. Sinzi amadeni ufite, sinzi ibibazo bikikuje ubuzima bwawe, ariko marayika w'Imana ntari kure yawe, ari ngaho nyene kugira ngo abashe kurokora ubuzima bwawe. Sinzi ahantu abasi bari barataye ubuzima bwawe, sinzi ishano sumu bagwaye kugira ngo yikwice, sinzi imyaka bagushingiye, sinzi akarimbi bagushingiye kugira ngo ntubashe kukarenga, ariko hari marayika w'Imana aje kuvana mwibohero, aje kuvana muri ako karimbi. Hari marayika w'Imana araho hafi yawe, agiye kuvana muri ayo madeni, agiye kuvana muri ubwo bushomeri, agiye kurokora
kurokora ubuzima bwawe. Aho abasi bari baragushize, aho abasi bifuza kubona waguye, bagiye kubitegereza babibure ko ari marayika ari iruhande yawe, agiye kurokora ubuzima bwawe, agiye kurokora urugo rwawe, agiye kurokora iterambere ryawe, agiye kurokora ingabire zawe. Imana iguha umugisha. Data w'ubwiza budasanzwe, uri Imana arabasete, uri Imana ishoboye byose, uri Imana iganje hose, uravuga bikaba, urateka bigakomera. Ndasenga bw'uyu mwene data, reka marayika wawe Mwami Imana rebo shatara mandegi bakaya agende arokore ubuzima bwiwe, amukure muri aya madeni mu izina rya Yesu. Marayika wawe Mwami Imana reka kuri uyu mwene data muri buno bugumba mu izina rya Yesu Kristo. Reka marayika wawe Mwami Imana akuri uyu mwene data mu ibohero, hari ibohero yasizwemo n'abadayimoni, hari ibohero yasizwemo n'abarozi, hari ibohero yasizwemo n'abantu vyaranse ko arivamwo, bamwagirije ibinyoma, reba sundege boria, baramurenganije. Papa haguruka Mwami Imana, reka marayika wawe amurenganure mu izina rya Yesu Kristo. Koria masuta reka noske takira bakaya, kuba warungika marayika wawe Mwami, kuba warungika marayika wawe mwibokero aho Petero yarafungiwe, ngo maze acagagura iminyororo, maze yugura imiryango, Petero ava mwibohero. Reka marayika wawe arungikwe muri ubu buzima bw'uyu mwene data, kugira ngo akure mwibohero ubuzima bwiwe, akure mwibohero mariage, akure mwibohero iterambere, akure mwibohero akazi kiwe. Hari ibintu Satani yugaranye mu izina rya Yesu, reka vyuguruke. Iri bohero ry'indwara rimwo, iri amasundege mondo, reka ubushobozi bwawe Mwana bumusange muri zino ndwara, yakire gukira, yakire kubohoka. Indwara ya sida ikamangane mu mubiri wiwe mu izina rya Yesu. Indwara ya kansera, indwara ya amibe, iyi ndwara yaduke ku rukoba, yazanye ibintu vy'amahopere, iyi ndwara yazanye ibintu vy'urubando, ndatura imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Reka zituma umubiri wawe umera neza. Masuta kabadeya akiritiro wowe utaryamaga, ndagusengeye vyakubuza gitiro, ivyo ndabikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye kubaho kw'Imana ku buzima bwawe, ndatuye gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Akarimbi bashinze karashingo, umusozi wari imbere yawe urasenyutse, ihome cyari imbere yawe kirasenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Inama mbi abantu bakugiriye izo zirahagaze uhereye ino saha. Abugarije ubuzima bwawe, abugarije urugendo rwawe, abo barakuwe ku nzira mu izina rya Yesu. Hari marayika Imana irungitse mu rugo rwawe, aje kuzuza ibitari vyuzuye. Hari umuntu ari mu madeni abujijwe amahoro n'ayo madeni, manta kabaderi bakanoshke takira mandara, reka ya masuta kabadeya, reka marayika wamanuke mu izina rya Yesu, avana uyu mwene data muri ayo madeni mu izina rya Yesu. Mwishurira aya madeni Mana, kizira hatabunagizira, Mana ugurura ivyugaye, bohora ibiboshwe, tabara ubuzima bwe, shira hejuru ubuzima bwe. Kora Mwami kora Mwami wanje, kora Mwami Imana, kora manoshka bahaya, kora ivyo uzi gukora, hindura ivyasi guhinduka. Bohora ubuzima bwe, tabara ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Muha akazi, ugurura imiryango y'iterambere, nkuye y'inyasi bino biganza, nta mafaranga akora ngo amugirire ikimaze, amafaranga yose abonye amuca mu myanya y'intoki. Yesu haguruka, Yesu haguruka, kura ino nyatsi mu umugisha mu izina rya Yesu. Iyi mivumo igenda kuri we, imubuza kururanirwa, imubuza gutera imbere, imivumo ni mufeko mu izina rya Yesu. Ndatuye amagara meza, ndatuye gukira. Iyi asima ni kamangane, ino nkorora ni kamangane, iyi gripe ni kamangane, iyi malaria ni kure mu izina rya Yesu. Uyu mutwe nukire mu izina rya Yesu. Aya matwi yazivye nazibuke, amaso yahumye nahumuke, akanwa kabaye ikiragi nikazibuke mu izina rya Yesu. Akira kuvuga, iyi paralize ni kamangane mu izina rya Yesu. Ndatembesha ubuzima muri iyo paralize katika jina la Yesu Kristo. Ndazibura ayo matrompe yazivye, ndatuye kuvyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Ndatuye mariage nziza kuri wewe wa mukobwa we, ndatuye mariage nziza kwa ayabasete kori ya masi ya mandara, reko yabasete ya manda mu izina rya Yesu. Uru rugendo rw'igahenda guguruye mu izina rya Yesu.
imitego y'abadayimoni ndayisambuye, imigambi y'abasi ndayisambuye mu izina rya Yesu. Mana ukuboko kwawe reka kumusunikire mu mugisha mu izina rya Yesu. Tabara ubuzima bwe, murokore, muvane muri kino kibazo, muvane muri aya madeni, muvane muri buno bupangayi mu izina rya Yesu Kristo, muvane muri aya marira mu izina rya Yesu, muvane muri buno buzima bw'agasuzuguro bw'agakengegwe, umuvane muri aya masundege boria, umuvane muri buno bugumba mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mwishurire mwami Imana umwishurire aya madeni mu izina rya Yesu. Umutahe we wiyongere, ubwiza bwe bukangane kuri we, ngabire zazimye zongere zake, miryango yugaye yuguruke, biboshe bibohoke, abamutaye bamugarukire, mwe kwemerwa mu mpande zose mu izina rya Yesu, amen. Mana iguha umugisha. Urifuza kubandanya usengerwa, ufise umutwaro runaka, ufise inzozi warose zirakuzazanira, urashobora gutwandikira tukagufasha. Plus 257 65 57 339 plus 257 65 57 339, agasaraba 257 65 177 339, agasaraba 257 65 177 339. Iyo niyo WhatsApp mushobora gutwandikiraho maze tugafata umwanya wo gusenga ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine. Mwibuke gusangiza abandi ano masengesho, yashobora kubafasha. Ukaba udukurikiranye uri kuri YouTube, reka ngusabe gukanda subscribe kugira igihe cyose duze ibiganiro usaba uwa mbere ubikurikirana. Kana subscribe cyangwa sabone wongera upartage ku bandi bantu zino nyigisho. Ukaba uri kuri Facebook, reka ngusabe gukanda follow cyangwa suivi kugira ngo bikunde uzaje ukurikirana ibiganiro vyacu. Imana iguhe umugisha.